ikintu cambabaje rero kirambabaza gose lo type n'umuririmvyi jewe naravuganye jewe burya sinkunda kuvuga ibintu ntabifitiye ivyemezo canke ntamanje kwanketa menye ati ibintu bimeze kunuko kuko burya kuza uri kuravuga ibintu utabifitiye ivyemezo burya si vyiza kuko nosanga ndiko ndavuga n'ibintu nkasanga nta ndiko ndabesha canke ibiki mugabo jeje bien umva iyo affaire narayikurikiranye bien hafi. Le type, on va ça fait 6 mois ubu ntagitambuka complètement ntatambuka kuko vyaranse ubu unye angana guys murabaza abahungu bo mu buyenza yaterura murabizi ko bajyanye tabraga napiga bugari na nyama na maharage anakura biro bitano bya wari aji biro bitano by'umuceri wenyene murabaza abahungu bo mu buyenza nyene bameze urumva mugabo wewe ubu unye ngena sigaye angana urumva uwingana sigaye angana niyi lipstick iyi creo yanje nikasiga yangana donc ça veut dire amaze 6 mois atatambuka ati rero abantu bariko bariyumvira ati mbe Christian ivyo usuri kuravuga ugomba gushika kuki ya bombo narimo bayimukira 3 fois par semaine c'est vous 3 fois par semaine ni ibintu biteye ubwoba cyane. Siren Vibes TV. Salut tout le monde, murameze neza nezira ko tukiri micro ni Siren Vibes TV. Uyu munsi rero nje tuganire ku bintu naraye numvise bon c'est vrai nari ndabizi mugabo icatumye nimvira ko twokora video nkiye kugira ngo tushobore kubamenyesha bon jewe personnellement ni live nabonye y'uyu mukobwa wanyu Christian benshi bamuzi nka Lali Gomez cyangwa Christiana Lali Gomez yakoze live ryari mu ijoro avuga ku bintu by'uyu mwana Oceane nibaza ko abantu benshi mumaze kumubona aca ku ma réseaux sociaux menshi atandukanye akana umwana w'umukobwa agwaye laisse-moi quand basomera. Entre-temps, je vais vous faire entendre indirimbo azimizi maraye si yabe dabironde yitwa Ingumvure ya Chris MB. Chris MB vraiment t'as fait un bon travail, tu mérites vraiment à avoir abaga bavuga gutukuronka yiti nyabande nyaba very music ni generation y'abarimzi bacu bamaze soko abikora neza vraiment yitwa Chris MB indirimbo yitwa Ingumvure indirimbo ya bien sana bashimwe mu Aga ndashima kanu gato mutima uza kwirondera il m'en veut jamais dans ma vie de ma vie c'est le risque que je veux c'est que tu kiffes mon petit bad boy beaucoup d'animaux beaucoup comme maman la tata vas-y mollo mayo puis tout à toi on a le temps. Okay bye then bye mwayumvisa iratesa soit nakumvuga ku bintu vya la petite Oceane n'umwana muto afite 10 ans agwaye atanga gufatwa n'ibintu vyo kubura amaraso vya anémie akavurwa muri Kira hospital mugabo ingora agwaye iri navuga ko itashobora kuba ivurwa ngaha mu Burundi n'impamvu ubona aho ko asabwa imfashanyo hirya no hino kugira ngo umwana ashobore kuja kuvurirwa hanze. Rero impamvu nakoze iyi video nuko nabonye live Christian yakoze ndavuga ati antuka ibintu ariko aravuga birafise ico bisigura ku bantu bafise umutima wo gufasha cyangwa bafise umutima w'ikigongwe. Yavuze ko abantu batakwiye gucagura mu gufasha umuntu uko ni yakagereranya uyu Oceane hamwe na Karim Babel. Karim nibaza ko abantu benshi mwaramubonye nimuvugisha ko mwarabonye umuhungu agwa amaze 6 mois agwaye. Le fait ko amaze 6 mois avurirwa muri Kira nawe nyene muri Kira antukangira abantu bahazi barazi kuno ibyo bitaro bizimvye avugwa 2 fois par semaine imisi 2 mu ndwi kandi akavuzwa ku 500 ku ndwi imwe no ku muri bava ko ari ama miliyoni 2 millions ku kwezi miliyoni 2 ku kwezi. Rero yakavuga ati umuntu ariko bako barashira inguvu kuri Oceane n'umwana muto urakeneye ko avuzwa bashe n'inguvu kuri Karim Babel.
nashimye gukora kubaha iyo video hano kugira ngo batayibonye muri live yo kuri yakoze kuri Instagram bayibone no ngahanye byinshi mu vyumvire mwumva ukuntu ibintu yavuze jewe de ma part numvise menga uwogira umutima wo gufasha yofasha umuntu atandi gucagura ngo nuko ngo umwe ari mu ba kende canke mu ba undi nango nuko ari mu batunzi c'est vrai ivya Karim maybe ko aba ntisinzi ndamenya abateguye ibintu vyiwe ukuntu vyagenze mugabo no gucana nzi nuko nabonye ko haciye amafishi menshi kuri Instagram kuri Facebook kuri WhatsApp avuga ibintu vya Karim me ntivyagize ngira ngo inguvu nyinshi nk'ivya Oceane sindamenya neza impamvu yabiteye bisigura ngo jewe kora ko nkunda ibintu biciye mu muco nzorondera abo kwa Karim nanye tubaza impamvu ibintu vyabo vyahagaze abamufashije bavuga ngo kubera iki ngo abantu bahagurutse kuvuga Oceane ngo batageze birangagije vya Karim mbega ivya Karim nibo baba ari basizemo inguvu nkiya mu kubishira hanze ariko kandi nta muntu basizemo inguvu nkiya umuntu agwara n'inkundi donc uwashira inguvu muri kwa Oceane yoshira n'inguvu kwa Karim rero hari igiteramo kiro kirategwa kuvuga kwegeranya amafu ya Oceane nibaza ko mwarabonye amafishi hazohara ni stand up for Oceane event hazohara bizobera muri Kozi le 14 ni samedi le 14 kwinjira n'ibihumbi 5 na 10,000 ku muntu umwe nibaza ko ukeneye gusova ubuzima bw'umwana muto w'imyaka 10 amafaranga ni make cyane ushobora kuyatanga umwana ashobora kuja kuvugwa kandi nakanda kerekana espoir mu maso yakuri kuri akabona ko karatamba hari umuntu namupostinze gari ndikunda post ibintu vyaba fish acambaza ngo umwana ngo yakoze iki ngo hari ibintu vyatare ngo yakoze ko umuntu wose aguma muposta maybe ni abantu bara ifoto batabanje gusoma ibintu vyanditseko kora kungira abone ukuntu mugatamba kaba karyohewe ntiyamenye ko umwana agwaye umwana aragwaye mugabo le fait ko afise espoir mu maso yiwe nuko afise na espoir y'ubuzima ashaka kuzamo ikintu gikomeye rero le 14 muzoze murabe muco mwokora namwe ngo mutange abatari hafi hari imikashi ariko reka mayenda bareke murabe iyi video ya Christian kugira ngo mwumve iyi message yatanze muramuzi n'umukomedian akunda kugira amakomedi ari bizarre atwenza ariko cette fois sinshaka gutwenga ibintu byamenye bihari ubunya ntange message kandi message iri deep iri bon navuga ko iri touchant rero mwese ndabasavye uri kurakora ikintu banze ugihagarike canke nimba byo kunda ko bumviza uri kuragikora ni bon ariko banze bumviriza iyi message yatanze hama turagaruka mu nyuma. Coucou, ça va? So guys, j'avais pas prévu kugira live. C'est juste que hari ibintu mejeje kubona birambabaje vraiment et j'aimerais en parler. Na programme kugira live nari mfise jewe ce soir. J'étais très fatiguée, natashe ndushe cyane. Mugabo hari ibintu mejeje gusoma. C'est parce que souvent sur WhatsApp hari gihe ntaronka umwanya nkasanga ndaza amanuze bayita gute comment on appelle ça post y'abantu benshi nayo ndavye so mugabo uno munsi j'étais juste concentrée sur Facebook yongera ndaje ko rimwe mu mwaka c'est ce que j'y vais quand il officier peut-être des trucs à poster, je ne sais pas. Rero, il y a des trucs que j'ai vraiment ça m'a trop fait mal. J'ai vu un post dans mon magasin a mis un téléphone. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà, je vais d'abord vous éclairer la situation en Guinée. En fait, il y a une petite fille qui s'appelle Oceane. La petite fille, j'ai vraiment que je parle sur toutes les choses. Regarde, j'aime d'akundi ibintu bikozwe neza kandi bikozwe dans une sinzi no bivuga ibintu bikozwe neza kandi bikozwe mu nzira nziza sivyo. Il y a une petite fille amazimi sagwa yitwa Oceane je crois. J'espère que nibaza ko abantu benshi bamuzi parce que aguma mu posta partout karagwaye sinzi ibintu kagwaye ngo ibintu by'ama insuffisance rénale je sais pas ngo ni sinzi je ne sais pas trop ibintu kagwaye. So la petite fille
bamaze iminsi bamuposta partout, barakoze même na quoi. Donc la petite fille agwariye muri kira umengo, donc ingwara agwaye ntibashobora kuyivura aha mu Burundi, donc bisaba ko aja hanze kugira bamuvure. Ok, donc la petite fille ari muri kira. Je comprends bien karagwaye kandi vraiment ndashimiye abantu bose, tous les gens qui sont en train de l'aider. Imana ibaumugisha, Imana ibasubize. Aujourd'hui je suis très sérieuse, nta bintu byo kwandika menye muzi bihari. So uwo mwana vraiment je naramubonye, ça fait 2 semaines ndamubonye ko aramuposta Aide Océane. Je vois des vidéos partout, je te jure nta namwe viande kuri Instagram, quand je vois les pages baposta ibintu byinshi, je vois ndabyose ndabibona. Muga hari poste nabonye no munsi, en fait sinigeze ndabyenteresa ko cyane kubiraba. Muga hari poste nabonye no munsi, même moi j'ai posté ça sur WhatsApp et sur Instagram, la petite fille. Hari poste nabonye no munsi umuntu yapostinze, même si atanditse amajambo nkuko yarakwiye kuyandika. I mean amajambo yayanditse yashizemo tuntu nyene twishabu nyinshi. Yanditse ngo Fred! Bon, nacho, quand même nabibonye yanditse ngo Océane, yanditse ngo Océane bariko baramufasha mugabo kubera iki bafreka mande ndaba briefing nabashire ku murongo. Ça fait 6 ou 5 mois, hariho umutipe yitwa Karim Babel. Aujourd'hui je suis très sérieuse vraiment. Kuri abantu 5 personnes fise ntihaza kubura abantu bake bagira un petit changement. Hariho umuhungu witwa Karim Babel aba mu Buyenzi umengo kuri sinuka nezi barabara hanaba. Yitwa Karim Babel. Ça fait 5 mois agwaye amafyigo niyo yari amahaha sinzi neza amafyigo, donc agwaye amafyigo yarabutse sinzi ko rikura cyangwa iki, agenda tous les donc izo 5 mois zose ziheri agenda 2 fois par semaine bamwoza amaraso bakameyoza bagasubira bakamushiramwe yandi maraso, ariha amahera 500,000 indwimwe kugira ngo bamukorere ibyo bintu kuri Kira Hospital. Ariha 500,000, ça veut dire yarigeze guposta video, sinzi ko abantu benshi bayibonye video ariko aravuga ngo nataka kuolewa, c'est un comédien mais en même temps n'umuririmbyi araririmba. Donc yarigeze guposta rero video ira trending cyane, même moi j'ai posté ça, ira trending ariko aravuga ngo nataka kuolewa ibintu byuko nyene. So qu'est-ce qui s'est passé? Le type aragwaye, ça fait 7 mois, n'umuririmbyi agwaye, ça fait 7 mois, n'umuririmbyi et en même temps c'est un comédien. Ico gihe akigwara barapostinze, abantu baravuga ati uyu muntu agwaye amaha, bisaba yuko aja hanze kugira ngo bayikuremo, donc bakuremo iryo haha rimwe nimwe umengo hama bamushirire mirindi kugira ngo ashobore kumera neza. Barabivuga bavuga ati amahera bakene umengo bavuze c'était 60 millions kintu cuko, baravuga ati twebwe nka famille twegaranije 10 millions umengo. Ariko turiko turasaba yuko abandi bantu bodufasha kugira turonka amahera. Uyu ni umutipe yitwa Karim Babel aba mu Buyenzi, ça fait 6 mois ibyo bintu bibaye. Donc muri izo 6 mois niho famille yiwe yabonye ati ntitugishobora kumufasha umwana, bari bamaze igihe, ça veut dire ivyo bintu byari bimaze imyaka, chaque semaine atanga 500,000, donc agenda 2 fois. Rero haragezaho rero vyanka complètement. Urumva bararonsa ahantu bashobora kuri mushiramo, hari umuntu yanditse ngo badonere ubuvayi, bararonsa ahantu bashobora kuri mushiramo. Urumva bararonsa ahantu bashobora kuri mushiramo, gusa ikibuze nayo mahera batanga kugira ngo bari bamujane hanze. So abo bantu baranapostinze, sinzi ngene bibabwira Ozi arabyanditse ati ils ont même posté les liens de donation. Abo bantu baranapostinze, je vois que ça m'a demandé, mais attendez d'abord kugira sigure ibyo ari byo. Abo bantu baranapostinze amari. Donc ça fait 6 mois s'il vous plaît, ça fait 6 mois
6 sinzi ko muko murazumva 6 muharura iminsi irimo 6 muharura ama 500,000 arimo bariko baratanga ça veut dire no muri ayo mahera bagiye bararonka duke abantu bagiye barabafasha bayakoresheje mu kugira ngo aguma agenda yivuza abashaka kumubona mugende kuri story yanje muramubona. Ikintu cambabaje rero kirambabaza gose lo type n'umuririmvyi jewe naravuganye jewe burya sinkunda kuvuga ibintu ntabifitiye ivyemezo canke ntamanje kwanketa menyeti ibintu bimeze kunuko kuko burya kuza uri kuravuga ibintu utabifitiye ivyemezo burya si vyiza kuko nosanga ndiko ndavuga n'ibintu nkasanga nta ndiko ndabesha canke ibiki mugabo jeje bien umva iyo ya affaire narayikurikiranye bien hafi. Le type umva ça fait 6 mois ubu ntagitambuka complètement ntatambuka kuko vyaranse ubu unye angana. Guys murabaza abahungu bo mu Buyenzi iyo terura murabizi ko bajyanye tabaraga napiga bugari na nyama na maharage anakura biro 5 bya wari aji biro 5 by'umuceri wenyene. Murabaza abahungu bo mweze nyene bameze urumva mugabo wewe ubu unye ngena asigaye angana urumva ubu ingana asigaye angana niyi lipstick iyi creo yanje nikasiga yangana. Donc ça veut dire amaze 6 mois atatambuka. Ati rero abantu bariko bariyumvira ati mbe Christian ivyo usuri kuravuga ugomba gushika kuki. Océane amaze genda mumenye ça fait 2 semaines. J'ai posté inuze yayiwe bijya bintu bashize koko agwaye kugakene ko bakajana kwa muganga et je suis très d'accord kandi ndashimiye abantu bose bari baramufasha. Mugabe ikibazo mfise niciye Karim Babere sumuntu Karim Babere ni gikoko sumuririmbyi mbega abaririmbyi dufise mu Burundi kubera kibabandikiye ama message jewe le type yarambwiye ati umutipe w'umuririmbyi mugenzi wari karamufasha yarambwiye ati j'ai tellement écrit j'ai narasabye ama concert nta numwe personne n'a répondu kubera ari umwana wo mu Buyenzi kubera ari umwana atakintu sindiko ndanka yuko bariko barafasha ugiye mwana jewe nimba hari ikintu kinyu cambe niga evenement nzoyijamwo nimba izoba nifise umwanya nzoyijamwo kandi nimba nzoba mfise 5,000 10,000 nzoyatanga kuko si je donne 5 canke 10,000 ça veut dire yuko ndiko ndafasha muri benshi bafashije kugira umwana akire. Océane twese turakeneye kwakira Océane ndakeneye kwakira jewe Even na Karim mugabe ikintu cambabaje jewe je savais pas yuko le type yanditse akandika ama message akagira gute biranka urumva sinarinzi yuko Karim yandi yasabye arandika ama message aragira gute mugabo umwana muto murabonye ko mushobora gufasha umwana muto alors que hari abantu benshi alors que hari abantu benshi umuntu amaze 6 mois yarasabye ama concert yarageze gute yaranditse ntaca atakoze jewe ibintu sindiko ndabivuga ngo ntavyonzi ni ibintu banyigiriye baranyiteka barabinyibwirira hari abantu benshi bagwaye je sindiko ndavuga ngo mugende mufasha abantu bose kwisi nabo twomara hamwe umuntu twovuge abantu bafise ingorane zisumba n'ingwara nuko n'umujojo y'abantu hari abantu benshi cyane mugabo iyo umuntu akwegereye akakubwira ati genda afise ikibazo mu gihe ubona yuko ushoboye kugikora ntuzorabe ngo ni umwana wa hehe. Karim Babere nimba ari umunyabuyenzi wo kuri 13 ejo ashobora kuba umuministre ejo ashobora kuba uyundi muntu we utazi akagufasha wewe ejo ashobora kuba ikindi kintu wewe utiteze
guys ikintu cambabaje n'ukuntu bambwiye ati ntagitambuka. Mbega murazi ko wewe umupostinze kuri statut yawe hashobora kuvamo umuntu avuga ati jewe uyu muntu nuwahe akamuha amahera atanamuzi. Jewe ngoma ndababwize kuri kino cambaye je hari umuntu yigeze kubona video yiwanje ngoma ndababwira ibintu nakunda no kuvuga mu bantu. Video yiwanje arayibona, arabona video yanje arambwira ati ayandikira umuntu umva ntiyabonye kuri jewe, yandikira umuntu message ati uyo mukobwa nuwahe, ati je uwo mukobwa ndamukunda. Umviriza ngira wowe murazi nanyu ngwego ndamuzi. Acambwira ati genzo wa 500 umuye sinyene nuko tunarinda tunamenyana ati je gusa arantwengeje 500 kandi sindababesha mu mahera narayakiriye. Ntituzinanye mugabo kubera je lui ai donné juste un sourire ndonka 500,000. Icyo ashatse kuvuga niki? Wowe umushize kuri statut yawe, hari umuntu adakene no kumumenya, adakene no kubavugana, ashobora kubabazwa na etarimo akavuga ati uyu muntu yaranganuka basigaye anganuko. Mbega hamwe no kuri kintu Imana je wiyo nyihezagirira. Hari abantu bahezagigu atarinze no adakene no kumumenya. Kubera ko abantu dufise imitima yo gucagura ngo mfashe uyu kubera uyu ngira ngo sinzi ukimenyane. Mbega mwibaza ko mwijuru hazoba ikimenyane? Mbega mwijuru hari mwibaza ko hazoba ikimenyane? Sindiko ndavugira Karimba Belle, ndikuvuga kubera iyi ngeso maze kwibona ku bantu benshi cyane. Mbega mwijuru mwibaza ko Imana izovuga ati bon okay Christiana wewe kubera watwenza abantu genda mwijuru okay we nta problem naho wakoze ibyaha ntacu ibyaha warabikoze okay genda mwijuru. Mwibaza ko Imana izovuga uko? Jewe nagoma ndabasaba ikintu kimwe ku muntu wese yitanze kubwo gufasha uyu mwana, namufashe n'umutima wose. Oceana arakeneye gufashwa, sinigeze ndavyanka kandi ndabishigikiye cyane. Mumufashe nimba hoba hariho n'umuntu afise mana yanjye ijana, urabona 100 francs kuri ga event mazo yatange 100 francs bu. Ujya mwana nta wuzi ikintu azoba muri future. Nimba ushobora gukontribua meme ijana kugira umufashe abo umuntu asubire kuronka sante nk'iyo wowe ufise wirigura yerera muri ville yose, wirigura tembera aho ushaka hose, n'umubu gucishe ko tamarari ugo aratake kubera urukundo Imana gusa yaguhaye izo nguvu yatange. Mugabo icyo ngomba gusaba kimwe gusa, abantu bazi neza yuko umuntu aza kubasaba ubufasha mukamwinyoha mugabo mugaca mufata uyundi kubera uyo muntu aba mu buyenzi cyangwa kubera uwo muntu ari ntaco yikora, nta juru muzobona. Ibyo nagomba ndabibamenyesha. Nagomba mbwira umuntu wese icyo senga Imana yo mwijuru, nuko aba bantu babiri ndetse n'abandi bantu bose bagwaye kuri iyi si, bokira. Kandi nagomba ndabamenyeshe mumukorera evenement mutamukorera, nimba Imana yaravuze ko atazopfa ntahazoja, nimba Imana yaravuze ati Karimba Belle naragushize ku isi tu vas souffrir mbwa tunyura nulle part, tu ne vas pas mourir, ntahazoja. Birambabaje tellement que nta programme nari mfise kugira live mugabo navuze ati je dois le faire. Événement yo mwana sinzi umunsi zo je vais y aller et je vais la soutenir à 500%. Nimba nzoba mfise 10,000 mu mufuko nzoyatanga. Mugabo wewe muntu sindabavuza umuzi amazina, wewe muntu wase gufasha uyundi muntu kugira ngo ashika ahantu
kugira ngo ashobore gukira. Imana irakubabarira. Basha ngira ngo hari abantu batari ko barantahura ibintu ndiko ndavuga. Sindiko ndavuga ngo kubera Karim Babel hari abantu bashaka kubaza ati none kubera kuri kuravugira abo bantu babiri gusa mbega n'abandi bantu bagoye kuyisi barahari. Muga hari abantu bafise imitima yo gucagura umuntu afasha. Jewe ujya mu ikintu cambabaje n'umuntu araho yambwiye ngo si mtoto wa Buyenzi. Mtoto wa Buyenzi. Ça veut dire mtoto wa Buyenzi nta droit afise yo kubaho kwisi. Ça veut dire mtoto wa Buyenzi naho yopfa nta na kimwe. Mtoto wa Buyenzi apfuye nta na kimwe si umuntu mu bisanzwe. Ntaco nikora. Napfe mafu. Nivyo abantu bibiri mu mutwe. Basha. Mumenye ko hari hano turiko turaja twese naho turiko turatembera kuri iyi si. Dufise ahantu turiko turaja twese tuzohurira kandi umuntu azotujuja n'uyu umwe. Ahantu twese turiko turaja jewe wowe uri kuraraba iyi live aba bantu 140 combien personnes ko araba iyi live. Turiko tuja hano turiko tugenda kuraba urupfu imbere. Twese tuzopfa basha. Nta numwe afise, nta numwe yaguze inzunga, nta numwe yakotesheje ubuzima, nta numwe aravugana n'Imana ati Mungu timboje wa rero wangu je uzonkiza ubuzima nka 500 nk'imyaka 500 canke je nzoza ndabaho nzandagira alternance yo kubaho nifisha mbaho nsubira ngaruka. Nta numwe. Twese tuzopfa. Nta numwe afise alternance y'urupfa zarapfi no munsi jasura zuka nuri Yesu ndugu yawe. Urumva? Kuri ivyo nukuri ikintu saba gusa kintu saba kimwe nuko Imana yofasha imitima yabo bantu basi kwishura ama message, imitima yabo bantu Karimu yashikiri abantu kuko ndababwira ikintu kimwe sishatse kwishima hamwe no vuga ngo ngire ngo tugire campagne ya Karim Babel. Kubera nzi ko fisa abantu bankurikirana biraza gukunda. Mugabo Karim Babel kugira yigirire campagne yiwe nyene ntazwi. So bite niha gitangura kuririmba. Ninga kajya ka Oceane nakana. Iyo bakabwira ati Oceane tora telefone ni wiposte wewe nyene. Eswe kari byari gukunda babasha. Eswe byari gukunda. Nta nakimye byari gukunda. Kuko iyo bamuha telefone la petite Oceane ati Oceane ndagusavye ati tora telefone niwivugire wowe nyene ni wironderera abantu ntabyo kari gushobora. Hari abantu 2 3 4 5 bamufashije kugira ngo abantu tumumenye. Hari abantu 2 3 4 5 bamufashije kugira tumenye kukagwaye kandi gushika kuri isa Imana ndazi kizomufasha kandi kwazokira. Gushika kuri isa abantu bose bakoze bijya bintu Imana ibahumugisha. Ikintu cyambabaje gusa n'umwana wo mu Buyenzi kubera ngo ari umwana wo mu Buyenzi yakagenda gasaba ubufasha ati mumfashe. Mugabo kubera ngo ari umwana wo mu Buyenzi kubera ari umwana apfuye nta probleme mukore donc nta byamari biragusha biramusha. Rero kimwe je navuze nahejeje. Urumva umuntu wese ndabizi yuko abantu tudafise imitima imwe, abantu tufise imitima imwe vraiment no bambeshe umutima jewe mfise siwe nakafise siwe uyu ndafise. Urumva ikintu kimwe gusa nagomba gusaba nuko wewe umutima wakoresheje mu gufasha Oceane urashobora no kukoresha mu gufasha Karim Babel, urashobora no kukoresha mu gufasha naka, urashobora no kukoresha mu gufasha naka. Abantu bagoye ni benshi cyane. Mugabo
kwipfuriza umuntu urupfu ngo kubera ari umunyabuyenzi. Plus jamais. Plus jamais. So ndashimiye cyane abantu bose baravye live yanje. C'était juste ça. Je sais pas, l'événement c'est quand. Moi je vais tout poster, que ce soit pour Océane, que ce soit pour Karim. Yumvise naho ndashobora kuba ndabivuze bikaba byaciyenga bigasohokera ngaha ndabitwa ari abantu amatwi yabo yazivye. Je vraiment nta problème si je nabaremye umuntu wese mane yanje jewe ndiko niruka n'ubuzima bw'iwanje. Urumva ndiko ndibuka n'ubuzima bw'iwanje uko tumeze Imana yiwanje n'ubuzima bw'iwanje kuko nitwashika uya munsi sinzoza kumubwira ozi canke Darlene ti mbega wewe wamusini twakoranye ikizaga ntuzewe mfasha basumbwirira Imana wangu imbabarire. Imana izovuga ati wangu Christiana inga hano ja we rero wangu warigize Vandame wigira Maore wigira Superman wigira Superwoman bo wewe ivyo wakoze vyose mbiki nibiki kwenda kure mwijuru swate kwenda kure kwa shetani. Urumva nivyo bibiri bizoba sinzoza kuvuga ngo hozi Darlene cyangwa babose 40 personnes muri ko murandaba ngo nibo baza kugira. Urumva mimi na kichwa yangu n'umutwe wanje. Rero Imana ibahumugisha vraiment abantu bose muko murategura irya evenement ya Océane. Imana ibahumugisha no kuri bizogenda neza. Jewe naho umuntu umira ati inguvuga ivyo uvuga je viendrai pas de problème kuko jewe ico ndiko ndarondera n'ijuru sindiko ndarondera ijuru rya Océane canke rya Karim ndiko ndondera ijuru ry'iwanje. Urumva umuntu je ni hagira umuntu akenera kuntumira mana isi ni je viendrai nzoza niruka ahubwo nzoza niruka kuko ndazi ninabikorera uwo mwana mwijuru azoba handitse kakavu ati Christiana arakoze iciza. Urumva mugabo Imana ibahumugisha hama mubandanye mufasha abantu vraiment. Je vraiment iyo ikintu gishoboye kugikora uragikora n'umutima wawe wose. Nibi navuga hakaba ari umuntu nababaje n'ubwa mbere ngo masaba ikigongo hakaba ari umuntu nakoze ku mutima nababaje yumva yuko yoca yidezabona no kuri konte yanje. Au revoir, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu ne me gaburire pas, je ne umviriza ubu rero turagiye mu byo gutwenza. Hakaba ari umuntu nababaje yumva ko yababaye na live yanje. Urumva je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Nanjye uranzanira muhira nta ngomba guhema sinza guhemera iwanyu mon ami. Désabonne-toi. Nimba umva ko nakubabaje nakora nagenda abona amakomantere y'abantu bako baravuga ibintu biri negative. Nimba umva ko nakubabaje sindigera nzi wanyu kukubwira ati hewe mfasha unkopesha impemu za des impemu ndazikura ku Mana go Imana iri hejuru wewe nta na kimwe. Nyamba nakubabaje bikaba byakubabaje désabonne-toi ma chérie. Tu ne me gaburire pas, tu n'es rien pour moi. Sauf si tu es iyo abonnement yawe yo kuri page yanje imwe ntiranzanira umuceri n'ibiharage kuri portail yiwacu yo muhira. Rero nimba nababaje umuntu anyihanganire. Yanyihanganire nimba nababaje umuntu vraiment pole sana vraiment pole vraiment mimi nakwambia una bahati pole vraiment. Hama abantu dufise twese amagara tuze turashimira Imana tugira amaboko ngo urumva abantu dufise amagara meza tuze twibuka gushimira Imana. Hari abantu bamerewe nabi kuri isi kweli tuze twibuka gushimira Imana tuze turagira amaboko ngo Yesu ashime Yesu ashime Yesu habicubahiro Yesu habicubahiro aho tugiye hose Yesu habicubahiro n'abamizirima ati wallahi wakibar wallahi wakibar wallahi wakibar wallahi wakibar wallahi wakibar. Parce que moi je suis comédienne nibishobora guhera nakoza akantu kakumutie muhama. Urumva ça veut dire yuko je nagiye kuryama abavyumvise mwavyumvise abo byaciye nka bigacirukira nga bigasokera mu nyuma. Foi gare zero, c'est votre vie, c'est votre mort et c'est votre châtiment. Moi mon châtiment tuzohurira mu ijuru ndiko nicariye wangu kuri V8 mu ijuru mu ijuru nta n'umuduga nigirira ubunye muri ako nanje foko muzongira fundraising y'umuduga vraiment ça vraiment vous ne pouvez pas me donner la voiture.
ifu ko ngira fundraising y'umuduga n'abantu baba hanze mwirirwa muratwenga mwanika ibyinyo muba muri ma stress y'abagore n'abagabo ubu nofete ahubwo ntuzewe reka nigirire publicité ntuzewe ya buryo ubuzima buragoye na jewe abasaka 43 personnes bata pause publicitaire. Let's stand up for my car. Ubu rero mugiye kugira ubu rero ngomba kugira stand up for me for a car. Sigaye magarara mwibarabara mpagaze ku budget ni budget kanga kumpagarika. Guhagarara. C'est pas possible. Jesse nibaze yuko naye amajambo se ndiko ndavuga mwijuru ntazoba mfise V8. Je nibaze yuko nzoba mfise V8. Reka tumanze dufasha aba bana babiri bakire. Aba bana babiri bakire nibaheza gukira tuje tugira stand up for my car. Stand up for my car. Je tuzoza turatuza murashira ku buke ya tarada Freddy. Bye, au revoir itara yanje riragiye. Bye rirazimye ngiri wallahi wabillah. Hewe bye rero buya natanguye n'ubuseriye none sinza amashetani afashe. Au revoir imana ibaho umugisha bye. Bye. ngira ngo mwavyumvise yavyivugwa mwengera mwandira batari baravyiga live ku Instagram mwataho ivyo nase kuvuga Karim Babel nuyo mubona ku iyo foto amaze agwaye amafyigo numva ko ku kwezi baja kuyoza bagashamwe sinzi bashamwe ntavyonzi mwe ku mafaranga 500,000 par semaine mon ami abo twugora ko ugatanga 500,000 ku ndwi imwe ugwaye kandi panavuga ngo barakuvura ngucukira oya rije wendi kumuvuga ati ngiye gusura kumusubirayo usubirayo ukuri ko Imana nibaza ko naho bo bafite umuryango ukize gute umuryango uragira ahantu uvuga ati turananiwe hagezweho ingufu z'abandi bantu. Karim kuba ari umuntu wo mu Buyenzi baza ko kano kamwe bacane Christiane katunya kora ni video kumva ko umuntu avuga ngo le fait ngo umwana mu Buyenzi umwana mu Buyenzi bisigura umwana uzega ntisinya gufa kumwana mu Buyenzi nawe arafise future bright nk'iyo umwana w'ikiriri kuko je nshaka kuba ndinga ngende umwana haramwise afise ikintu fashe kurusha ko hari umwana w'ikiriri isanga yiryamye agaburirwa na se na nyina kandi akashobora kumara igihugu donc uge muntu wo hasi nawe narashobora kuba afise ikintu yomara igihugu muri future maybe kurusha wanacima n'ujya mwana kize rero ntitugaturanya mu gufasha dufashe Oceane dufashe Karim dufashe n'abandi bantu bose bagwaye canke abandi bantu bose ari mu bibazo utarabiye ngo uyu n'umwana wa naka canke uyu n'umwana kwanza je marambura umengo abantu bo babakeneye baba bakeneye imfashanyo cyane kurusha ko zibazikeneye abantu bo mu biti ariko kandi nta muntu abadakenera ubufasha kuko umuntu urinze ubona avuga ati burero ngira mpagurutse amakungira nsabe imfashanyo hanze nuko ababona ko ariwe ari umuryango wiwe baba bakihaniwe donc uri umuntu uvuga ati je mfite umutima kigongwe uragira ikintu terere kivuye ku mutima w'urukundo kandi apana kuvuga ati ndayekoza kugira ngo bana akabambone cyangwa kugira ngo nakazonshimire oya gikora kugira ngo Imana wenyine mujariro nyene zo kwihembera kuko umwana w'umuntu aribagira ngiro byo murabizi ushaka gufasha uyu unye ejo akize kana kugonga kora ko nta gushima ko umwana w'umuntu mugabo usa ari umuntu afite umutima w'ikigongwe abazi ko impera n'imperuka iciza uragikora uhazogisanga imbere rero ndashobora kubapartaje amakora ko hari umuntu yakomanta ati twoshaka gutanga gute kuri gadufashe Karim cyangwa gadufashe Oceane kugira dufashe Oceane deja icambere vyambere nuko mwoza guparticiper muri concert cyangwa muri evenement izo bari 14 kuri kozi kugira yo kwegeranya byo kugira ngo bashobore gusahiriza umuryango wiwe ariko kandi hari n'ama numero batanze ya Lumikash na ma Ecocash na ma compte bancaire ndashaka kuyababwira komsa umuntu atari hafi canke adakunda ivyo ma event adakunda ivyo hano adakunda ivyo basanye gusa agashaka kuvuga ati je ndikure mugabo canke sishaka kuja muri event adashaka gutanga amafaranga umwana Oceane akavugwa hariko numero ngaha anye numero yo muri banki ni konti ya BCB yitwa niyo ndiko Shimene ni ubusa kabiri nibatswa ntose mve kirundi muvika ndandika kandi mara gusoma ngaho hasi ubusa kabiri ubusa 8 ubusa 81 hama akarongo kameze gutya
bakita gatre. Hama kane aho hakaba hariho na nimero ya Eco Cash ni 79. Mumbabarire gusoma ikirundi biragoye. Yo giravuge igiharuro kimwe kimwe kugira ngo vyoroke sino mpamvuga ibintu bidashobotse. 96 3 niyo ndiko Shimene nyene. Hakaba na numero ya Limikash ni 62 45 24 17 62 45 24 17. Abatashoboye kwifata barashobora gusoma ngaho hasi aho vyanditse. Aho ni kuri Oceani, ari kugira ushobore gufasha Oceani. Hama kugira ufashe Karim Babel nawe kuko nibaza ko nimba vyarenze bivugwa bikaja kumugaragara reka tubikorere bose. Duhaguruke ku bwa Oceani kandi duhaguruke no ku bwa Karim. Karim arababaye agwa amezi menshi ubu ntakinatambuka asigaye ayirirwa yicaye sigura ngo harakenewe nawe nyene nguvu zo kugira ashushe kujana kuvugwa numva ko ibintu baje cyane. Reka ndabahe nimero ya Limikash nawe nyene kugira bashobore gufasha Karim nawe nyene avugwe. Nimero ya Limikash ni 61 24 03 44 61 24 ubusa 3 44. Okay, kuri Karim Babel numero ya Limikash ni 61 24 03 44 61 24 ubusa 3 44. Nibaza ko hari abantu bigora gufata abantu numero ariko aranditse ngaho onye ushaka gufasha Ocean cyangwa ushaka gufasha Karim Babel trabi video cyangwa uyisubize inyuma wandike izi numero hama ugira ico ufashije. Kugira Karim avugwe hakena amahera menshi vraiment franchement hakena amahera menshi. Hakenewe amafaranga agira muri 60 millions y'amarundi. Umva ni ma $20 ndibaza. Ma $20. Amafaranga ni menshi cyane. Usenda nawe hakenewe amafaranga agera muri 26 millions y'amarundi. Donc ibihumbi 26 vy'ama miliyoni. Right? Zama miliyoni. Donc urumva ko amafaranga ni menshi kugira ngo uvuge ngo umuryango wonyene wikoce kandi urazi ko nimba ari muri kira ubunye bakubara depense amafaranga nabo nyene kugira ngo harya ahantu bahari. Urumva ko harakenewe gusahirizwa ko barundi n'abarundi kazi cyangwa abantu bumva ikirundi ko abantu ari abantu bumva ikirundi batari abarundi no kufisa umutima w'ikigongo cyangwa ushaka gufasha gira ico ukoze kugira ngo abantu bacire gufasha ashobore kuvugwa. Hama nawe we uzohura n'Imana imbere ko ntuzi bizogushikira imbere ntuzomenya n'abantu bakije baribo no kubikore nk'ubikorera nk'utazi hagavuga ngo nukugirana ngutera mu kigega utazi kizokweramwo. Voilà, nivyo siga mbere dukoze ibiganiro byo gusabira ubufasha abantu. Nibuzi ko rufasha biciye kuri Salon Rabbit turagushimiye cyane. Shishika rufasha nambuzi ko tawuru unafasha basi mu basengera abo bantu bakire. Donc ubufasha buratandukanye. Uyu mwana niyakira ukabuzi ko ari kintu afashije izuba ari shema ryawe izuba ari shema ryanje izuba ari fierté kuri twese bande twese twagize ikintu twaragira ngo ashobore kuvugwa. Karim Babel ni yavugwa agakira azuba ari fierté ku muntu wese agize ikintu akora kugira ngo ashobore kuvugwa kandi nawe nyene nibaza ko ahantu azovuga ati narafashijwe reka nanjye nzafasha abandi. So nivyo ndabashimira abantu bose bakora bavye kino kiganiro. Abadaho batazi Christiane Nari Gomez yanda murabe amavideo yiwe ari funny kuri Instagram. Agira ivyibikomedi nyene vy'amavideo nabwo kagira amavideo nyene ari bizarre. Shaka kuyifata video ariko umusozi jongare mu mushinga donc c'est ridicule. Mugabo nyene ni umukomedienne ariko nyene yatanze message nibaza ko ari message iri important abantu bose twokuramwo icigwa. Ndabashimire gose kandi nize ko mugiye gukora kugira ngo abantu bavugwe. Yari Uzira ko kuri micro genda mu follow kuri Instagram mu follow na Salon Vibes kuri Instagram na kuri Facebook mu follow ku ma page yacu. Turakunda cyane. Bisous bisous. Bonjour.
Bon, ok, so guys, je suis à l'hôpital. Nagiye kwa muganga. Je sais pas si hari abantu baba barakurikiranye la vidéo que j'ai fait hier. Je suis à l'hôpital, hôpital militaire. Nagiye kuraba umurwayi Karim Babel. Je sais que hari abantu benshi cyane bayibonye ejo j'ai fait live ejo mu ijoro, c'était hari mu ijoro. Donc je me suis dit mbega kuguma mvuga ibintu kuri vidéo gusa sans vous montrer la personne en soi, ça aussi nta kintu kinini cyane bimara. Cyane ndumvira ati peut-être je peux contacter la famille nkagenda kubaraba kwa muganga hama nkaza ndabereka uwo murwayi agwaye Karim Babel kugira ngo n'abakeneye kumufasha babe babonye ati la personne agwaye ibi, akeneye n'ibi. So guys, je suis à l'hôpital militaire Nihondi. Il est juste là, il est là près de moi, ndamubereka dans un instant. Je vais juste ndindiriye gatoya abantu babe benshi plus moi dushike mu kuri 100. Hama je vais vous montrer le titre. Hama kuba takurikiranye live yanje yejo, Karim Babel c'est un jeune de 23 ans, 24, 25. C'est un jeune de 25 ans. Agwaye amaze iminsi agwaye afise ingorane z'amafyigo no n'amafyigo. Je crois que je vais vous montrer une personne aza kubibexplica plus. Bah urashobora kuvuga ikirundi birashushe ntaco. Agwaye amafyigo no n'amafyigo agwaye amafyigo. Akaba akorerwa ikintu ubunye akaba ari ko ikintu bita hemodialyse. Ni kuvuga bahora avant barabimukorera 2 fois par semaine. Ça veut dire babimugira 2 fois par semaine. Mugabo ubu unyageze kuri stade biba 3 fois par semaine. Ari muri état mbi cyane, ari muri état mbi kandi vraiment jewe le type je le connais par ses vidéos, naho ndaba ama vidéo yiwe. Ubu namubonye nagize ubwoba iswe, navuze ati je peux pas comprendre ingene umuntu ashobora kuva ku mugangi, ari umugangi vraiment ashobora kuva ku bugangi ajya kuri eta arimo. So ndaza kumubereka mubone comme ça abantu bamenye ati Christian ariko avuga ibi n'ibi. Moi je suis à l'hôpital maintenant, ndi kwa muganga hagwariye, bakaba basaba comment je peux dire la famille yarakoze ibishoboka byose, baragerageje ibishoboka byose, mugabo kwa kundi nyene bivuga amagara, urumva namagara nyene, urumva nta muntu ashobora kugira ngo yoblige ngo ntegeze kumera uko. Donc la solution ihari nuko bamujana kwa muganga hanze, akenda kuvurirwa hanze. Ibintu biko donc amahera rero akenewe before yuko ndanamubereka, amahera akenewe na mahera 60 millions. Ni 60 millions no, hakenewe 60 millions kugira ngo ashobore kuvugwa. Muri 60 millions bazomujana mu hanze. Ça veut dire la famille yaragerageje uburyo bwose bavuga ati amahera akenewe nuko haturonka 60 millions kugira ngo Karim Babel ashobore kumererwa neza. So moi je suis à l'hôpital maintenant, ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi mugenzi, kuko ejo narabivuze n'umuririmbyi en même temps c'était un comédien, yaragira utu vidéo kandi moi personnellement j'ai aussi posté vidéo yiwe. So nagomba ndamubereke, je vais aussi enregistrer iyi live, ndabona ko on n'a pas trop de personnes mugabo nta kibazo. Hari umuntu ambaje nangaye mu madolari 60 millions, nangaye mu madolari 20 000, 60 millions ni 20 000 ni $20. Ngoma ndamubereke hama umuntu uwo ari we wese aza kubona ko ashobora gukora ikintu cyaco cyose. Ayo 60 millions $20 ntituriko turavuga ngo ucutanga ngo $20 nyene ngo ucuyagira. Urashobora kuba ufise ni $20, urashobora kuba ufise ni $10, urashobora kuba ufise ni $1, urashobora kuba ufise sinzi ngene nabivuga, urashobora kuba ufise na 2000.
mugabo ushoboye gutanga umutima wo gutanga ntibaguharurira ngo tanga uko unye, ntibaguharurira. So ngoma ndamubereke, je sais pas si est-ce qu'il y a un problème si ndamwerekanye. Karim, naweza kukuonesha watu wakakuona. So voilà, Karim c'est lui. Murabona l'état arimo, j'espère qu'on nibaza ko muko murabibona. L'état arimo nijya muyibona kandi je le connais, je l'ai déjà vu ama vidéo yiwe ntiyarameze kuya. Je sais pas si mubona umwe nazigayangana kubera ingwara. Rero nimba hari umuntu wari we wese yoba ashobora gukora ikintu cyose, c'est pas seulement ngo mu mafaranga n'amasengesho. Amasengesho yonyine arashobora gukora ko umuntu ashobora gukira. Ndabeshega muvyeyi, amasengesho urashobora gusengera umuntu. Hari abantu bafise ingabire zo gusenga abantu, hari umuntu ashobora gusengera umuntu akagusengera ukazubona urakiza kandi atarinze no kuguha amahera. Burya abantu duteye differently. Hari umuntu ashobora kugusengera ukazubona urakize, ibintu abaganga baba bakubwiye ati ni impossible ntibikunda, mugabo akagusengera ukazubona urakize. Mugabo wewe ushobora kubona ko ushobora gufasha ikintu, kuko Imana kugira ngo ihe ubwenge aba docteur yari ibona ko bizokenerwa ko bazoba docteur, kugira ngo Imana ishiremo umuntu uti hari abantu bazogwa Imana dushiremo ingwara yari uzisinzo kandi ubwenge mu ba docteur hama baze baravura. Rero dukeneye $20 kugira ngo uyu musore ashoboye kuvurwa. Murabona ijya ni bonbonne niko bayita, ijya bonbonne arimo bayimukorera 3 fois par semaine, s'il vous 3 fois par semaine. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Sinibaza ko hari dialyse ngo bonbonne, dialyse bayimukorera 3 fois par semaine. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Si umuntu wari we wese ashobora kubisuporta ibi bintu. Ni umujene akiri muto à 25 ans, ni umujene akiri umwana muto cyane, ni umujene akiri umwana muto cyane, aracyafise ubuzima burebure cyane imbere yiwe. Wewe nimba ubona kuri uyu mwanya ugenda ugatembera ukagenda aho ushatse hose umufise amagara meza, nta kintu watanze imbere y'Imana, nta na kimwe. C'est juste que ari ubuntu bw'Imana. Rero nimba hari umuntu wari we wese abona ko ashobora gukora ikintu cyacu cyose, je vais mettre kuri video ndaza kuyenregistrer, je vais mettre tous les ibintu byose bikenerwa, nimba ari ama numéro de téléphone, bon ndazi nimba ari fundraising baba baragize, byose ndaza kubishira ku munsi kugira ngo dushoboye gufasha no fusque ikintu gitoya gusa kugira ngo uyu musore ashobore gukira. Kandi ndabizi yuko abantu benshi babishoboye, peut-être abantu benshi baba batamubonye, abantu benshi baba batigeze babimenya, mugabo etarimo niyi mubona iri ngaha. So sinashatse kuvuga menshi cyane, buya bavuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Ni ikintu nashatse kwerekana, ni ikintu nashatse gukora, kuko abantu benshi je nagize live, peut-être hari abantu benshi batabitahuye iti n'ivyo bintu kuravuga n'ibiki, uyo muntu ninde ko tusigeze tumubona, uyo muntu n'uyu muri ko murabona nkana. Je vais enregistrer iyi live, ndayenregistrer hama kushobora gukora icyo ari cyo cyose, jewe ndaza gushira ama contact munsi, hama kuza kubona yuko peut-être ndiko ndateba kwishura aze kwihangana kubera mfise ama message menshi cyane rero n'izindi ntarishura. Ico rero kaba kinjyera ko kisha kinyereka yuko abantu bariko barafatwa mu mutima na leta y'uyu musore. So ndabashimiye cyane kandi Imana ihezagiye umuntu wese agiye gukora ikintu cyacu cyose, yaba amasengesho, yaba gutanga amafaranga, yaba gutanga ikintu cyacu cyose. Umuntu agiye gukora ikintu cyacu cyose kuri uwo musore agikore. Ari muri hôpital militaire, hariho n'umuntu ushobora kuvuga ati je ndashaka kuza kumuramutsa, ndashaka kuza kuraba ingene amerewe. Ari muri hôpital militaire ni bloc 12, ari muri hôpital militaire bloc 12 chambre 6. Ni hari yitwa Karim Babel. Uza gukenera ku telefone ati abaze peut-être ati ni hehe, kubera ndabizi ari abantu hajewe sinkunda mu bitaro sinjayo kenshi, urumva hari igihe bingora kumenya. Ndaza gushiraho nimero z'umuntu bakunda kuba bari kumwe, hama amutelefone amubaze kugira bashobore kuba bagenekeza. Ari muri hôpital militaire bloc 12 chambre numéro 6. Mwakoze cyane. Siren Vibes TV.